turatanga ubundi turi muri vya bindi twara dufata amahera ya leta tuyasesagura ngo turiko dutanga amasoko ubundi twe twubaka nico cyo mwabonye ubushikiranganje bujejwe inyubako hamwe na ca kigo buha batoze ngaha kuko nico bahemba kugira bubake. Ubu rero no kuvuga yuko ibyahora byubakwa ku mahera menshi cyane bigiye kugabanuka kuko twasanze abubatsi bahora bahembwa batariko barakora. Leta nkozi rero nta numwe yicara, umukozi wese leta ategerezwa gukora. Mwabonye yuko babahinga mu byo kubaka bo muri yo guha bahora bicariye mu biro ubu bose barasohotse. Leta nkozi nuko ikora kandi mu byumba uhembwa na leta narabivuze azokwicara mu biro ntakore. Ndasanga bene gihugu bariko baridoga azoca ataha tuza n'ubundi ashaka gukorera bene gihugu. Ubu niko bimeze. Ubu nzoza ndaza ntembera muri mwebwe ndababaza ntimumerewe gute, mumbwiye muti tumerewe nabi ntimubiki, muvuze uburimwi ncamamagara abarimwi ntimbwira iyo mwicaye kwa bene gihugu bamerewe nabi mu burimwi. Ubu duteza gukura amaboko mu mpuzu twese dukore. None rero umuntu azoca ngaha wese akabona abafundi bariko barubaka arasigaho ibuye rimwe canke asiga itafari rimwe canke asiga umufuko w'isima kugira ngo twese twubakire hamwe ikintu cyose tubonye. Umwe wese azovuga ati hajya narashize ku itafari, uwundi ati narashize ku mukozi, uwundi ati narashize ku isima, uwundi ati nazanye umusenyi. Twese tukorere hamwe. Mugico ndabemeye nuko ngaha dutangure tuba duhejeje. Umukuru wabo buhari hehe ngaha? Umukuru wabo buha ngaha uzobaka imisi ingana iki? Umpaye igihe kingana iki? Amezi 8 ni menshi. Ariko azoza kwiyubakira? Avuze ko amezi 8 ni menshi cyane. Inzo nk'iyo kuba amezi 8. Imwe navuga ibitaro byose. Ibitaro byose byo mu Burundi. Ngaho uburyo bubonetse. Izi nzu zibiri duhereyeko nazibonye hajya ntimumbwire yuko tuzoshika mu kwa mbere turazinjira. Zitegereza gutangurana n'umwaka mushasha. Aho ni hagufi nzoza ndaza kwirabi. Aha nzoza ndaza kwirabira. Ubu nta kuryama. Amahoro twara yarose dukamisha amahoro dukora ijoro n'umurango. Uza gukora neza akora ijoro n'umurango. Ibi bikorwa rero baravyumvisa muri yo buha. Bavuze ko abafundi ari bakeyi barabimbwira tuzane benshi. Umwe wese aje kwikerera imundi kwikerera imwe turabe umufundi ikere yaje bakawugiye Kigali. Turabizi kanyimwe twese turazi kubaka. Ari igorofa turazi idare turayirindira, hari igihe turirindira. Mugabiza atari igorofa twese turabizi. Ikigega ngaha nikizomara amezi 2 kitaruzu. None gusakara nawe bitwara igihe kingana iki? Gushira kwiripugi bitwara igihe kingana iki? Tubiharura. Muravyumva muze muranderekera. Basivye gukora muca mumbarira. None ko ari ivyo wanyu. Amashi menshi akwiye kwitambara akwicibutso ibigenda cyane arakoze cyane yarisito ndashimiye ari warongoye leta mvyeyi leta muti twese ari baragutsa bishobora kudufasha no kamamana. Turashimiye rero tunakengurukira nyene cyubahiro umufitaje cy'u Burundi twashobora mushikaje butandukanye mu gutsimbatana leta mvyeyi biro cy'umukuru w'igihugu ningene bitanga bigene gitanga tiziganya kugira ngo igihugu cyacu Burundi abayemereye bene gihugu kugira ngo bishike hakiri kare bishike ku mwanya. Rero amashimezi rero nziza cyane Evarisito wacu n'imbuga kuri mana
mu migambi y'amagara y'abantu murazi ko twahereye kurwanya ikiza coronavirus. Ndazi yuko ngahe ubanza naho nyene mwafashe ya mbere, tukaba dushimira Imana mushobora byose ko yadufashije ico kiza tukagituza. Uno munsi tujya dukwize amezi 2 ata muntu numwe yanduye ikiza ca coronavirus. Aho niko komera amashi Imana gayewe. Uko rero mwubaka amavuriro niko muba muriko muragwanya ingwara zose zibiza. Nico gituma twaciye duhitamwo kubafata mu mugongo namwe kugira ayo mavuriro mwubatse ntahave ababera igishusho gusa ahubwo abere kirumara. Nico gituma twaje tubazaniye ibikoresho byo gukoresha muri ayo mavuriro kugira ngo atangure gukora. Mwarakoresheje ingufu, none ubu harageze ayo mavuriro abera kirumara. Hanyuma duhiriwe duhishije umugambi wo kurwanya rero neza ikiza coronavirus. Tuherenga ikiya kiza coronavirus ni kiza kibi, kuko aho kiri abantu bose baca bicara mu mazu bakinyegeza ntibasubira gukora. Udakoze naho amagume y'inzara batanguye, ubukene bwabwinjiye. None rero twahereye ujya mugambi wo kurwanya kiya kiza kugira ngo dushobore gukora umutima udasimba. Ariko ruragira ndababwire, urugamba rukomeye ni urugamba rugira rutangura, kuko baravuga bati yuko uza gukira indwara neza arayikinga. Ubu rugamba dufise no gukinga, kuko isi yose ico kiza ahubwo kiriko kiriyongera kuruta uko cyahora. Nico gituma saba Barundi dukinge kandi tubishizemo umwete, kuko hose turabona impunzi zihunguka, turaturamwe abagwayi, turabona Abarundi bari bugariwe mu bindi bihugu, buganiye mu bindi bihugu ariko barataha dusanga harimo abagwayi. Vyerekana yuko umwasi ari kw'irembo. Iyo umwasi ari kw'irembo rero utegerera kw'irembo, ntiruzoja kuvura ico kiza cyamaze kututera mu bana. Urwana urugamba neza agwanya iyo ngwano. Nico gituma dushaka gukinga ku mipaka hariya ku mbibe zose z'igihugu ibibanza 35 tugomba kubakaho ibigo bizohora bivuriraho coronavirus kugira ngo abayigwaye binjiye bahagararira ku mupaka baze bashike mu gihugu hagati bamaze gukira, ahandi ho tubaretse bo baje kubandukiza. Kumwe n'ivyo turiko turasaba n'ibindi bihugu yuko urugamba turiko bwo kugwanya ikiza coronavirus dukinga nabo bogwana, kuko ikiza nk'iki cy'isi yose Uburundi naho twogwana gute twenyene ntikizohera. N'ababanyi rero tubasaba nabo bagwane nkuko natwe turiko turagwana kugira ngo mu Burundi tugume dutekaniwe. Ariko yo sivyo gusa, murumva yuko ikiza kiri kw'irembo hari igihe gishobora kuduca mu ryahumye, mukaza mubona hagati mu gihugu kirasubiye kwiyadukiza. Ubu rero dushaka yuko igihe kizosubira kwibonekeza hagati mu gihugu tukigwaniriza aho nyene kibonekeye. Kari umuntu yaragwara ari mu yindi ntara akaja kuvurirwa i Bujumbura. Ubu rero dushaka yuko ico kiza tuzokigwaniriza aho kibonekesheje, no kuvuga mu makomine. Nico gituma amakomine yose tugomba kubakaho ibigo byo kugwanya ikiza coronavirus. Umuntu abonetse yanduye uwo mugera w'ikiza coronavirus azoca avurirwa aho nyene muri yo komine kugira ngo ntikirigwe kirarandagata. N'umugambi wuko naho coboneka ntikirandagate, ikije kiva hanze naco tugikingire ku mbibe z'igihugu. Erega n'umwasi hariho abafata ico kiza ko atari umwasi, je ndamufata nk'umwasi. Iyo umwasi aterewe twese tugira urunani mu makomine, mugira urunani twese, yaba leta, inzego za leta, bikorera utwabo, abene gihugu twese tugira urunani, ntihagire ikiza corona gisubira kudutera ubwoba muri iki gihugu cyacu, tukivure hakiri kare. Ni muri iyo ntumbero rero ngaha iwanyu Igihanga twabonye hari inkerebutsi cyane, kandi aho Igihanga murabona muri impande yaho abanyamahanga bashikiye Bujumbura bashobora kuza gutembera kuko hari uturyoshe. None rero tunyarutse twubake ikigo cya mbere ngaha, kandi burya hari igihe igenda bivuga bavuga ngo none azobishobora ngo mu makomine yose. Nagira ndababwiye ko dutanguye
imana turi kumwe n'abakiwe kinanirana, turi kumwe twese tugire urutani. Hariho abavuze ngo ntibishoboka yuko mu Burundi bwose ikomine yose izoronka ivuriro ryiza, ibitaro abantu bavurirwamo. Reka tubereke ko ikomine yose mu mezi makeyi zose ziba zishobora kuvurikiza coronavirus. Nico gituma savye abarundi twese atanumwe Isaac TV. Oh.